Ice One bagenzi bariko bakurikirana Ice One TV mugire subscribe ni TV imeze neza ishobora kubagezaho amakuru mukanya kandi ameze neza yukuri atari bihuha tubutumwa nagoma mpe y'abarundi kibazo yo kibaye no kwegerana n'uwo mageranye kibazo mukavugana byanse mukitura inzego kandi mu mahoro mutekana pana kuja mu nyamakuru muko muri tukisha ego vyanse kwitura inzego ni vyiza ariko mwavuganye ntimwanabonanye munagiye direct wose umuco men sukuja mu nyamakuru kugira turegane tuvugane nabi cyambere no kwegerana tukavugana ko biba ntiba vyabere mu binyamakuru Wala my people murameze neza. My name is Mr. C. This is As One TV. Turahari ku bwanyu dukora ku bwanyu kugira ngo mubashe kuronka ama information yose ahagije. Kano kanya dufise umutumire wacu twaje kuraba mu Kamenge. Niho tumwumvise ari kugira ngo abashe kuduha information y'ibintu bikora muvuga ko muri iyi minsi siheza kuri we uko bivuga ariko twaza kuronka umuco uko bimeze ko muraza kutubwira dusigurire uko ibintu biko biragenda kuko ni byinshi twumva kuri bimuvugwa ko araza kubidera umuco reka tuvugane nawe kugira ngo tubashe kumenya byinshi tutatuzi ko mbere kumenya byinshi kano umusore akababarizwa aha mu Kamenge niho batuvugiye ko ari twabonanye nawe kugira ngo abashe kutuha information z'ivyo bintu ko ni byinshi bivugwa reka tumwakire muri As One turakura musaza Joachim. Yes, meze neza ndabaramutse. Ndabibona muratagasi nabo bavugana tuvugana bushaza vugi. Gusa tumaze iminsi twumva amakuru kuvugwa ko bibaye n'ibintu bigenda bivugwa ukuntu umugabo wagiye urongora mu by'amafilme ntituzi impamvu mubona arongoye mu burongoya pa mu warongoye kurongora Doza Mike tukumve ndazi ntibariko barakumva. Ngo turavuga ati mu burongo yari abantu bagiye barakuvuga nabi. Bamwe bondumva ngo basigaye bakorera mu mazu asigaye ari abantu basigaye bitaha abana bo mu mpango. Bara abantu bari rumara muri filme z'agaciro nga mu Burundi. Sheza vuga ku nkuru ikiravuga ya Kercy ko ari mu yaya cyane. Ibyo byavuzwe cyane ku status zawe twumva ngo ba diaspora ese ibyo bintu byazananye he byavuye kubera iyo ngeso idahira n'ingeso yawe canke nabo usanzwe urongoye wari usanzwe urongoye mu ibanga ryawe n'ingeso nyabaki muri make dukunze kubona status zawe ngo ba diaspora ngo bamwe wishimiriza eske abo bantu ni sikaze mu butumwa bwashikiriye nyene bwo so nitwiga turaja hirya no hirya turazi neza yuko abarundi abakobwa b'abarundi barakunda abahungu b'aba diaspora bamaze ko babakunda mubo twakorana muri filime bamwe tutakiri kumwe nimba naranditse kuri stati kujya hari impamvu navuze kujya ni kubera ko hari abangambani abamemukiye guhemukirwa birashika ariko ni benshi twanabonye bari bavuye muri inkinzo yawe ariko babashije kugaruka ariko Kercy we ntigize agaruka kandi nkaba numvise ko nagashuhe numvise yuko hari ibyo yamusavye atigize aguho ariko munyuma tubona muri filme yawe ngaragarutse kwera Kercy watagarutse ngira ndabitanga neza ko yagarutse none tuvuga iki tuvuge ko gashoro wahaye neza gusumbya abandi bantu kwera Kercy watamuhaye neza ne kubera iki nyene ubaza kubera kigashoye hagarutse mu gihe yagiye akava mu nyamakuru ngo iki n'iki namusavye ibintu guys abantu bakorana imyenge y'inzu menyana abanyirayo twe tuba dufise impamvu tuba dufise n'ivyo turimo ntuzojane n'ivyo wumva byose iyo ryayaze turashwana ariko bagya n'umuryango turi kumwe je tumubonye bagarutse ndavyumva bajya n'umuryango nuko karabivuga Joachim ariko twizere ko nakisa ari umuryango wawe n'umuryango atigeze agaruka kugaruka kwiwe ni kubishaka kwiwe kuko niyo ashaka kugaruka azogaruka kabisa hajya ne muhira inkinzo TV n'umuvyeyi ntubizi none ibyo tubizi none kubera iki abandi bagiye ariko bahiraniwe bo warabahaye ikaze canke nabo nyine baje kugira kwabaye kumvikana kwa nta muntu numwe je naheraniye amahera umuntu wese naheraniye amahera ntaja muri interview agenda kitwara kazana cyanditse bakamfata tuvugire ko bagashuha amahera yabo bayaronse
none yari kugaruka gukora atamahera yiwe ivyo yumva bibaho ngino kuri kikesota utigeze uyamuhanga basi nawe aje mu bandi Kercy twabonye ko ndamuhemba 1 million akampereza iseri yose acayita hagati kuri baba diaspora nariko yamuha yose kuri aba diaspora ne bari he ubona bariko baramufasha ntivyarangiye akoze ikiyaya ngaho mu Cibitoke eske nkawo nk'umuntu umubosi wawo usanzwe kubakoresha kubera iki umuntu ukoresha ubona ko aje gukora ubwo buyaya kugira ngo abeho kandi wari ufite ubushobozi bwo gushaka kumutunga ni kubera ko n'umwana wawe yigize ikigaba akaja mwibara uramureka kandi afite abavyeyi uramureka yakwiba anyivye ndamuheberega agatwawe n'imbwa baraheba no birumvikana cyane gusa ntitutahura neza impamvu Kercy ari mu gikoni Joachim afise ifaranga atagaze nitwumva ko ibyo bintu bishaka gukunda ariko n'ifaranga ko ari ryo narondeye n'amahera yiwanje abayarose bose barayarondeye isofo gusa baciye mu zindi nzira tukumva nuko yuko mwana aryamanye ubwawe wivugira yuko wanamuhikinye kujya kwibiharage bya Kercy twararyamanye si rimwe si kabiri si 9 si 10 none muri filime ntumwabonye ko twaryamanye inshuro nyinshi twaryamanye muri filime ntavyo mwabonye ibyo twarabibonye ibindi mwibaza rero sivyo gico nzi gusa navuze muri filime ubwo birumvikana hari video twabonye ya Randi Promoter ufise amahera ngo Randi Promoter ese ajya amahera yubera mushikiriye cyangwa nyine ivyo navyo nzi yaraje kumwishuriza nimba nawe ashonje akaba yarashatse kuyarya ariko navyo nzi je narayatanze ko telefone Randi tubwiye yuko neza amafaranga yamuha yes amafaranga narayatanze don't lie narayatanze warayatanze reka icyo kibazo kibaza Randi ko ayo mahera yigize yashoboye kuyashikiriza nkuko yamuhaye uzokimubaza sinzi ko yayatanze ariko je narayamuhaye Landry ivyo kuyatanga sinobikurikirana ko nasubiye kwinjira mu buzima bw'umuntu birumvikana hama dusonzwe tubona twaramenye yuko inkinzo yawe yibwe mu kwibwa ntiyigeze igaruka ahaba izabandi zigaruka iyawe ntiyigeze igaruka so ntitwabonye nk'abanywanyi bakunda inkinzo ntitwigeze tumenya true story y'ukuntu inkinzo yagiye ntigaruka nk'izabandi izabandi ziragenda zikagaruka ariko iyawe ntiyigeze igaruka that's why sinobisigura byose ariko ico nzi ico inkinzo yaribwe kandi wayivye yaciye afuta Gmail kandi urazi nta Gmail nta YouTube that's why kubera ko iyo Gmail niba ari canonyere ya YouTube barayitwaye kandi bantwaranye n'amafaranga menshi ari kuri AdSense mahera atari make ariko byaraheze bro ukwivye taguciye amaboko gucika intege ibyisi niko bimera bro ndazi wendiwe kandi singomba gucika intege ndazi nico ndiko ndarondera man that's of course alright ubu turabona mufise iyindi season muko murasohora kuri channel yanyu inkinzo iyo season ese ubona ubu bariko barayakira gute bivana n'ukuntu kare warafise abasubscribe bro nimba ndonka mundwi nk'ibihumbi 10 kuri channel shasha iyindi nkaba nararonka umunsi umwe nkaronka ibihumbi 10 nta kirapfa kuko channel ntirakwiza n'ukwezi ntirakwiza n'ukwezi bisigure ko ntarahomba akarusho karahari akarusho kariho kuko bro batwaye channel ntibatwaye izina ry'umuntu alright kandi abantu barondera jewe kandi bakurikirana jewe man ibikorwa byo babinyirika of course man alright I understand icyo mvuga ndazi kubitahura nk'umuntu ari muri industry ya movies wantwaye channel ntiyatwaye izina ntiyatwaye ingufu zanje ntiyatwaye umutwe wiyumvira uyu mutwe mfise ngase pasteke man I see bisigure aho have ivyiyumviro have iki gusa menye wabikoze wese Imana mubabarire naranamubabariye nta nuwenze kubera ko udashobora kumenya umuntu nk'abarandi ko bibwe nkazirya bakamenya kubera ko utacishije kuri genzira y'abarandi bacishije ko cyangwa abandi bantu kugira ngo bashe kugarura kino yabivana n'ukuntu yari ko amahera gikuru so kumenya wakugiriye nabi gikuru no kumubabarira nawe akabimenya ko wamubabariye utanamuzi so ushobora kumenya uwo muntu kumwe ati bro tubane neza nsubiza agaciro kandi no sishobora no kumeganda mbwe ngo bro iki niki namubabariye waramubabariye nawe niyumva bimukoze kazoza tuganira hari inkuru bavuga yuko cene wo warigurishije kugira ngo abo mukinana ntubahe ku gasoda turayisangiye nabo kubera nk'abantu mwakinanye ariko cyane ni wanje cyane ni rwawe yati nibumva tuyisangiye bazonyitwarira kwidandaza yari droit yiwanje tuvuye kuba yiri kubera ariko wumva afata ko nayiriye kugira woroherwe oya jewe iriye kuva kuri jewe kuri pare wanje je ndazi yuko kiri ntariwe uko ndabizi ko je naho none abantu ze bazigarura bose ama Gmail nabahaye byarabananiye none bisigwe bro je sindo musazi kuburyo nogurisha cyane nkarinda kugira ibi nibi oya ni droit wanje none ayigurisha nkagura n'izindi na 10 kuko yarigeze kure
alright iki birumvikana ntayo nagurishije ukuri kuwanje nuko wemeza ko nayiriye nta ngorane kandi ariye ivy'iwanje nimba avuga ko nayigurishije iciza wowe ubwawe urivugira ukuri ni ukuvuga nyine ko iyo uvuga kuri abantu baragutabara kugira ngo babashe kumva yako bamwe nyanga bote umujama iki ibyo akorera abakinyi byo nyine birarenze iki kintu kuyijya uko nyene n'ibintu bidafise ifati ariko bo babona uko nyene umenga namanyanga wakoze biva ariko bakuzi mu nkinzo bazi yuko uri umuntu bwa mbere uri mu maraya udahemba abakozi amakontra ntafatiye guce ese iyo ngiso yo guha abantu kontra atana agafaranga basi ka avance bahaye byo bivuze ko nk'umuntu uba ushaka guteza imbere igihugu no guteza imbere abakinyi bawe kugira ngo babashe gushaka kubyifuzo byabo ndazi nico muharanira wayo ushaka kubwira abantu ngo bafate kontra hari umuntu wasinyisha kontra ku ngufu aba yasomye akabona ko bimworohera ya kontra n'ibiganiro ariko no kuri force yo byokunda ukayisinya nikibaho ubandi nozara bwati bobro yewe bro sindi umupolisi men sindi umupolisi ku buryo nosinyisha kontra umuntu ku nguvu n'umupolisi ibyo ikintu ntacyo yokora nta nkomvise umuntu asinya kontra kandi azi no gusoma yamaze gusoma kandi harimo nabo dukorana batari ya kontra bisigure yuko gusinya kontra ubishaka ushaka ukareka ibyo bintu rero byo kuvuga ngo wumvise byo ni insako za nyuma ese Justin ndakubaza mu bakinyi ufise bose barize na jewe ndabayoboye sinize alright akeshe nkunze kubona ku makontra bakoresha igifaransa cyane jewe kontra dufise ni ikirundi kuko turi mu Burundi biga bintu rega kontra n'amasezerano ivyo bintu byo guca bazana mu bifaransa yo mu byongereza ivyo nibiki uzosinya n'ibiguca gato ya ibyo ni ibintu byinshi tumenyereye kontra canke ubuguzi bw'ikintu ugasanga bakoshatse kwandika mu gifaransa kubera muko mu kirundi batobivuga imana niwe bajana ivyo birimi byabo hariya uraza amakosa babivugiramo abantu bize nyene bameze ukuntu nyene ni kubafata muri Kercy needs ni wize alright sana twabonye neza uko musanzwe mukina mu ntara ya Ngozi murabambere vraiment turabakeje mubyitwaramo neza ngo byitwaramo neza murafise amasho meza cyane murafise filime nziza cyane ariko icyo babanegura cyoco banegura yuko mu bikorwa byanyu atabahungu abantu papa cyane mukoresha cyangwa abamama bakuze cyane nka forum y'abatamakazi izo ni comment twagiye twasoma muze bagiye barabandikira kubera ki mudakinisha abantu bakuze kubera ki story zanyu zisa nizifatiye ku basore gusa kubera ki nk'abantu bakuze nawe ndashaka kuduvangira ni kintu nagiye no kubaza ku muntu asanzwe adandaza amafilme aho abantu baje gusaba filme ayiberetse filme zanyu bamwe batazi kunda kumva zuko zidakunze kubonekamo abantu bakuze cyane ese niyaye impamvu bituma mudakinisha abantu bakuze cyane mukina muri abasore gusa kumbore ngira ngo mumufise impamvu akintu kimwe kibata mpamvu bisigure ko tukiriko turigisha abajene mu gihe filme zacu ari iz'abantu bakiri bato nitwakenera gukina yegisha abantu bakuze nayo tuzobaza igihe cyavyo ntiba biragera nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi turacari mu rugendo kandi aho turashika ya ni intango that's why mbega Kercy yoberigeze gutelefona kugira ngo mubashe kuvugana ico kintu mu cyumvikana yigeze mpamagara kandi kosa rya mbere bro sukuja mu binyamakuru kugira turegane tuvugane nabi cyambere no kwegerana tukavugana ko biba ntiba byabereye mu binyamakuru alright ni ibintu inbox bro ikibazo abarundi benshi bafise bari mu entertainment ya movies mu muziki ibibazo byabo babijana mu social media oya sino kuja no ku mapage cyangwa za sentare ego vyanse kwitura inzego ni vyiza ariko ntimwanavuganye ntimwanabonanye ngo nagiye direct wose umuco men polisi anajama yangu birumvikana yuko Kercy amakosa mwako cyane kuko bari kumanza bakumvikana mugabo nawe simushira ko amakosa bro imyaka iragutera gukora ikintu utagomba gukora yamaje shimwe kubera ko abarundi benshi iyo mufitanye ikibazo cyaje mu social media kugira ngo bihere kandi mutigeze munahuro basi face kugira ngo umaze muvugana ubwanyu wayo bakora ibintu nk'ibyo cende baza nturambona mu social media nuko ndarandira ku muntu gose kubera bro umuntu muco ari kumwe mukavuga byinshi uri kuvuga urusaku ciza muraronderana mukavugana je gusa ubutumwa nagoma mpe abarundi kibazo yo kibaye no kwegerana n'uwo mageranye kibazo mukavugana byanse mukitura inzego kandi mu mahoro umutekano apana kuja mu nyamakuru muko muritukisha ya kandi ndabona ikiganiro ko kiraba kirekire reka ngende Joachim ni ibintu byinshi garufise kukubaza naho uri kurihuta ariko turacari kumwe Ice1 bagenzi bariko bakurikirana Ice1 TV mugire subscribe ni TV imeze neza ishobora kubagezaho amakuru mu kanya kandi ameze neza y'ukuri atari bihuha
kuko urumva barinze bandondera kugira ngo tuvugane kandi ndabihera umuco banse kwegera umunyagihugu ngo avuge ibyo atazi nico gituma mukuyogira subscribe kuri Ice One TV mukagira partage share na comment n'ibindi byose mubona mukayikurikirana cyane encore mugafyonda kwa kajya gakengera kugira ngo bagisha kwigana umuco mubibona automatically. Just ibintu bibagiye ni wawe uko urafise cyo nshasha ikiraza. Je wanje bazabigira bashaka kuko bana baragoye abantu. Oya nta bantu. Okay, mugire subscribe ku Nkinzo TV man. Yeah, of course. Muriko muravyumva mugire subscribe ku Nkinzo TV. Mutibage kuri Azwan TV kugira ngo bashe kuba information za ibintu bitandukanye kugira ngo mubashe gutahukirwa uko bastare mu bundi bako baritwara mu nkino y'imici zabo bo bariko bakinisha bivana ukuntu bamwe bamwe bagenda baja ku mashusho media bidakwiriye before yuko baja muri ibyo bamanza bakaja hamwe bakamanza bagahura bakavuga ikintu bikaza kwanka bakitura ubutungana pana ugenda mu barabara iki ubona ko ubuzima bumeze nabi Joachim twagushimiye cyane murakoze cyane nangora kubana n'abanye ba Azwan TV. Yeah, ndabashimiye gose kuba mwaje murakaza cyane mutamba kandi nimbere ni heza man tuzogaruka n'amasaha ndamugana kuko kanje katari kanini ariko tuzovugana idoniro tuganire iyi ni intango. Thank you too bro. Asante sana mutamba. Cracky.